twasanze rero uko bimeze haraheze ikiringo nk'icindwi zitatu ibiharuro by'abantu batogwa umugera wa COVID-19 byongerekanye hatogwa abantu bashika 200. Ibi bikaba bibaye mu gihe twari tumaze amezi atari make abantu batogwa uwo mugera baragabanutse cyane. Aho noca ngira ko mvuga intara zimwe zimwe twabonye ko ivyo bitigiri bireko birongerekana. Novuga nko mu ntara ya Bujumbura mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko district Nord, akarere k'ubuvuzi ko hagati district Centre, n'akarere k'ubuvuzi ko mu manuko district Sud. Hariho mu ntara ya Gitega mu karere k'ubuvuzi ka Gitega district Gitega. Hariho intara ya Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi. Hariho intara ya Bururi mu karere k'ubuvuzi ka Matana. Intara ya Muyinga mu karere k'ubuvuzi ka Muyinga, hamwe n'intara ya Kirundo mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi. Ikindi twabonye nuko muri no misi kuba dupima ku mipaka igihugu cacu c'u Burundi gihana n'ibindi bihugu, harimwo no ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, twabonye ko ingenzi ziza zije mu ndege harimwo abatari bake baza bagwaye. Aho mbere nogira ko ntangana karorero nko muri duharuye indwi yose iheze, aho twashoboye kubona yuko abantu bashika ku 80 bapimwe usanga baragwaye uwo mugera. Twabonye rero twashaka kumenyesha yuko abarundi ico kiza murabona kiracariho kirirabika, ariko iyo dusamaye ntidukurikize impanuro zo kwikingira, ico kiza kica kigaruka kikaduhibira abantu bakandura. Twashaka rero kumenyesha abarundi babandanye bakurikiza impanuro bahabwa kwa muganga.